Umwanya wo gukurikirana amakuru kuri Bihad FM. Turabahaye mwiriwe, turagize mwiriwe na mwaramutse kubo bwoba bukeye muri iyo saha. Turabamenyesha ko uyu n'umwanya wo gukurikira amakuru yaranze nyakwigendera Melchior Ndadaye, aho tuza kumviriza byinshi ku byamuranze, eka mbere tuze no gusozerera no kuri uyu munsi ibyawuranze, ingene banyakubahwa umukuru w'igihugu cacu yashitse ku ntatemwa y'uwamuhisi nyakwigendera Melchior Ndadaye. Kuri mikro turi kumwe na Munanira Patrick yahashitse. Munanira Patrick, ndagize mwiriwe. Ego ni Titiera ija kuri Bihad FM tugiye tubamenyeshe amakuru. Munanira Patrick, mutubwire bimwe bimwe mu byaranze nyakubahwa nyakwigendera Melchior Ndadaye. Munanira Patrick, muratwumva? Ego mubandanye. Ego reka dukurikire tumwe mu turirimbo twagiye turavuzwa mu gihe ciwe. Kabila zote lazima tuwe sawa, Burundi mpya daima iko imara. Demokrasia haitarudi nyuma. Umwanya wo gukurikirana amakuru kuri Bihad FM. Kabila zote lazima tuwe sawa.
umwanya wo gukurikirana amakuru kuri Bihad FM. Munanira Patrick, tubasabe mugire akajambo musozereye canke nimwaba mwaronse n'inkuru kuvyerekeye mu ntara zindi no mu makomine muducishirizeko. Murakoze cyane. Ikiganiro yari amakuru, wari umwanya w'amakuru aho muyashikirizwa na Titi Elijah afatikanije na Munanira Patrick kuri Bihad FM. Umwanya wo gukurikirana amakuru kuri Bihad FM. Poleni, poleni, poleni wananchi, poleni, poleni Warundi, poleni, poleni Waafrika, poleni. Maadui wa demokrasia wametupokonya rais wetu pamoja na viongozi wengine wasaidizi wake. Rais Ndadaye, twaomba Mola awapokee ahera. Rais Ndadaye, hatutakusahau maisha yetu. Rais Ndadaye, twaomba Mola awapokee ahera. Rais Ndadaye, hatutakusahau maisha yetu. Murakoze cyane abariko mwese mukurikira amakuru mu Kirundi, twariko turashikirizwa na Titi Elijah na Munanira Patrick. Tubamenyesha kandi ko mu kanya mu masaha ya saa 10:11 muza gukurikirana ikiganiro aho tuza kuba dufise umutumire Aruna ahaza gushikiriza bimwe mu byakora mu ngabire ziwe mu kiganiro c'umuga na n'uwukora. Tubasabere ko mubandanya mwitegura kugira ngo muze kugira n'ibibazo muza kubaza kuri Aruna. Murakoze cyane. Ni Bihad FM mwariko murakurikira amakuru yaranze nyakubahwa Melchior Ndadaye. Umwanya wo gukurikirana amakuru kuri Bihad FM.